Reka dusangire amajambo y'Imana. Sinovuga Pasika, ntamanje kuvuga ubwa mbere na mbere aho yavuye. Kuvayo igice ca 12. Kuvayo igice ca 12 umurongo wa 5. Turashikana ku murongo wa 13. Umwagazi wanyu zube ubutagira gasembwa wisuguru itarengeje umwaka muze muukure mu ntama canke mu mpene muze murorereze umunsi ugiye 14 yo ku kwezi nyene ikoraniro ryose ry'Abisirayeli baze bakerera imyagazi yabo ku mugoroba. Yari umwagazi w'intama canke w'impene. Kenshi bavuga umwagazi w'intama kuko Yesu si umwagazi w'impene. Mugabo ndabwira igituma hano harimwo n'iyi ntuzi yuko ashobora kuba umwagazi w'impene. Usomye Abalewi igice ca 16 urabona ko Imana yasaba ko bazana impene, iyo mpene bakayatura ko ivyaha by'Umwisirayeli, hama uwo muherezi agaca yifata agaca yijana mu bugaragwa yikoreye ivyaha vya wa Mwisirayeli, birivuga ngo akayitayo mu bugaragwa ahataba abantu. Yesu ahejeje kubatizwa birivuga ngo mpemu Imana amufata ukuboko amujana hehe mu bugaragwa. Donc harimo option kubera ko nibijanye no gukuraho icaha. Rero hano baravuga intama canke bakavuga impene. Komeza. Baheze babire ku maraso bayasige ku bishimajyango vyombi no hejuru y'umuryango w'inzu yose bawuriyemwo. Barye inyama zawo muri iryo joro nyene zitaze bazikoze imitsima itambiwe n'imboga zirura. Nimuze muzige mbisi canke zitetse shiti zitaze. Hamwe n'umutwe wawo n'ibinono n'ivyo munda. Hinge gato. Uri kumviza ngabavuga ngo barya ikintu cose. Ubundi umuntu ari karabaga igitungwa hari ivyata. Mugabo kuri Pasika Imana yababujije ko hari ico bata. Yavuze ngo babige vyose. Uwo mwagazi bawurye wose. Kandi ntibasigaze. Kuko umwagazi ntatangwa igipande, ntaribwa igipande. Aribwa wese. Yesu wo kurya igipande nuwo kurya wese atana kimusigaje. Bishwe ngo ivyo mudashoboye kurya hari ibintu kamemingira petete vy'imicafu byabirimwo, birivuga ngo muzoce mubiturira. Iyo turiye hasigara umunyota. Umunyota ni gikorwa giheze. Naho niko ngo nta nakime gisigaye. Irya jambo Yesu avuga ku musaraba ngo vyose birarangiye. To Pasika uyu mwagazi atangwa nta kintu kimwe cyo gusigaza kuri we, nuwo kurya wese. Nigisigaye bagiturire kurya ata kintu kimwe gisigara. Toza kubona ingene mu Isezerano Rishasha uyu mwagazi yasigura Kristo. Reka nantisipe gatoya. Usoma ijambo ry'Imana muri Yohana 1:19. Ico gihe wari umuherezi yari Yohana umubatizi. Mwibuke ko niwe yaje kugira ngo abe integuza. Bivuga ngo ari karabatiza Yesu aza ari karabatiriza. Bivuga ngo amubona ari kure. Acabwira abantu ngo nguyu mwagazi w'intama w'Imana. Ntiyamubonye nk'umuntu, yabonye umwagazi aje. Acavuga ikintu gikomeye, arabwira abantu ngo uyu ni waje gukura icaha c'abari mw'isi. Mwari mazambo isezerano rya kera ni gitutu c'ishusho y'ukuri yagomba kuzoza cyangwa ivyiza byagomba kuzoza mu Isezerano Rishasha. Hanyuma isezerano kandi rya kera ni Kristo ahishijwe. Isezerano Rishasha ni Kristo ahishuwe. Hano tubona umwagazi. Imana yasaba ko bafata umwagazi bakawubaga bakawurya. Mwibuke ko mu Isezerano Rishasha avuga ngo uyu n'umubiri wanje ugiye gutangwa ku bwanyu. Afatwa umugati ico cyakora mu mwanya uri imbere arawubaha barawurya. Ko umwagazi bawuriye bari muri Egiputa niko nawe yaje kugira ngo yavuze ngo urya umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje. Abanyabwenge b'ivyageswe ntibasho gutahura icyo ariko aravuga kuko Yesu n'umuntu w'imhemu. Ndetse twaza kwivuga ingene Pasika ari kusuka kw'isi imhemu, apana ukusuka kw'isi umubiri. Arabwira ngo urya ku mubiri wanje akanywa no ku maraso yanje. Avuga uyo mugabo atani biro 80 afise twomubaga yodukwira. Mugabo niwe wumvise ariko aravuga, yari kavuga ibijanye kwizera urupfu rwiwe niko kurya ku mubiri wiwe no kunywa ku maraso yiwe. Umviriza, kwizera ibitsanye nico yatuzaniye ubugingo bushasha. Kuko birivuga mu Balewi
17 ku murongo wa 11 havuga ngo ubugingo bw'umuntu buri mu maraso. Bisiko ngo amaraso yatanze yasheshe n'ubugingo yahaye ubuzima bwawe. Kunywa ku maraso muyandi masamu wakiriye ubuzima bw'ijuru mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Hano ubandanje usoma biravuga ngo basiga ayo maraso ku bishima ryango. Biravuga ngo mwisondaze kurengana ndaza kuza no gutikiza muri kigihugu cya Egiputa. Biravuga ngo aho nza kubona, soma kuri 13. Ayo maraso azobabera ikimenyetso ku mazu murimo. Ayo maraso azobabera ikimenyetso ku nzu murimo. Nanje aho nzobona ayo maraso nzobarengana. Hinge gato. Baba sikibazo kimwe. Eske Imana yakeneye ikimenyetso kugira ngo ntihende adresse? Imana isi vyose, sivyo? Eske irakeneye kumenya nimero kugira yinjire mu nzu iwawe? Imana ni mwemu. Mugabo kubera kivuga ngo ayo maraso azoba ikimenyetso ngo aho nzoyabona zose ndabarengana. Aya maraso arafise icyavuga ku buzima bwacu. Haleluya. Ntarikavuga ibijanye no kugendagenda bisanzwe, no. Hari ikintu kimwemu hano bari kwadukomunika. Aho nzobona ayo maraso bivuze ngo nzobarengana. Pasika no kurengana. Kurengana iki? Kurenganwa niki? Iki gihe Imana yarungise umarika w'urufu kugira yice ikintu cyose cy'imfura, yaba mu bana cyane mu bitungano. Ikintu cyose cy'imfura n'ibigirwa Mana byo muri Egiputa. Mwe maravuga ngo aho mbona amaraso ndaza kumenya ko aha kuko aya maraso afite asigura isezerano. Ndaza kumenya ko ari umuntu w'isezerano. Ndaza kumenya ko ari umukunzi wanje. Pasika tuko turavuga no kurengana. Naho urufu rwarenganya bisezerano. Naho ikiriyo cyarenganya bisezerano. Ndiyumvira iri joro muri Egiputa ugaca wumva umbanyi wawe avuga ijinduru, umwana we warapfuye, inka yiwe irapfuye, impeni irapfuye, inkoko irapfuye, ikintu cyose afite cy'imfura kirapfuye. Abandi nabo mu rundi ruhande bariko bararya, bariko barajwisa, bariko baranezerwa mu gishingo c'umubabaro. Abanyegiputa bariko barabamwo bo bari mu munezero. Uriko murayibona? Birivuze ngo aho nzobona ayo maraso nzobarengana. Uyu munsi tuko turavuga ibijanye ivyaturengana. Abikorinto ba 2:5 ku murongo wa 17, umurongo benshi muzi ariko ugomba uwumva ugutandukanye nuko kumbure wahora uwumva. Haravuga ngo nuko rero iyo umuntu ari muri Kristo aba abaye icaremwe gishasha. Iyo umuntu ari muri Kristo aba abaye icaremwe gishasha. Gute umuntu aba muri Kristo? Nta kintu kitwinjiza muri Kristo uretse kwizera ugufa no kuzuka kwiwe. Turi kumwe? Ni waturisha kanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye. Imuzuye imukuye mu bapfuye. Donc kwizera urufu no kuzuka kwa Kristo Yesu nibyo bitwinjiza muri Kristo Yesu. Tukaza duzika icyaremwe gishasha. Mugabwe ubicyaremwe gishasha ufite hano harimo ikindi cyampo cya Pasika. Gute? Kubera ko icyaremwe gishasha, kubera ko musufite identité shasha, niko ibintu bibiri byabaye. Icyambere, all things are passed away. Ivyakera vyose byagizike vyararenganye. Ivyakera bariko bavuga ivyakera vyose, bariko baravuga our sinful nature, akamere k'icyaha. Iyo tuvuze icyaha cyuma Yesu ntiyaje gukuraho ivyaha, Yesu yaje gukuraho icyaha. Umuntu umunyabyaha kubera ivyaha yakoze, umuntu umunyabyaha kubera akamere k'icyaha avukiramo. Icyaha ni umuvyeyi w'ubushuri butatu. Icyaha ni umuvyeyi w'ivyaha, w'ibicumuro n'ibigabitanye. Iyo bavuze ibicumuro muze menye ngo ni umwana w'icyaha. Donc icyaha ni source. Yesu yaje kudiringa n'isoko. Ivyakera vyose, zangora za kera zose, bwa bukene bukurikira umuryango wawe, ka karimbi gakurikira umuryango wawe, ivyakera vyose. Kubera ko turi cyane migisasi nuko umviriza hamwe n'urupfu rwiwe, ivyakera vyose vyararenganye. Bimaze kurengana, vyarenganishijwe n'iki? Vyarenganishijwe n'urupfu. Urupfu umviriza icyo cyuma Yesu ku musaraba yavuze amajambo ndwi, ni garo suzuye the fullness. Ariko kandi mu amajambo indwi hari n'ijambo
nkunda cyane rya gatandatu avuga ngo vyose birarangiye, tetelestai. Rivuga ngo imivumo, ivyago n'ivyaha, karonda, zamhemu zose zamaze ko zakurikiranwa n'umuntu. Reka mvuge n'ikindi kintu. Kera birivuga ngo Imana yabahoza k'igitsure kugira ngo ibarandure. Imana imajambo Imana yifitisha abantu. Yesu avuze ngo birarangiye, yuzuye, Imana mupakiyemo, yabsobye muri we ishavu ryose ry'Imana. Uyu munsi cyangwa cyuma Imana ibona umuntu akoze ikintu kidashoboka, ntishishavura ngo ikimurandurira aho nyene. Ni kubera ko ishavu Imana ari ifise. Kandi Imana ishavuye igashavura gusa. Yesari karabidekriva nk'umuprofete avuga ibintu biteye ubwoba. Aravuga ngo mu mazuru yiwe hapfumbuka umwotsi. Izwi ryiwe ni mukwasirana kw'imituragaro. Ariko avuga ishavu ry'Imana ryariteye ubwoba. Ariko Yesu ku musaraba yarafashe arakwega ishavu ryose Imana rifitiye umwana w'umuntu, aripakira muri we. Afata umviriza ibihano byose Imana yohanye umwana w'umuntu, abipakira muri we. Amaze kumva mu Mana atakintu na kimwe kigisigaye c'ishavu, atakintu na kimwe c'icyago Imana cyo guhanisha umwana w'umuntu gisigaye, amaze kubona ko imivumo yose kuweho, imivumo y'ibyagezo yose kuweho, amaze kumva yuzuye, haravuga ngo vyose birarangiye. Ivya kera vyose birangiye, biranganwa n'ikintu urupfu. Nagomba kubwira ikintu kimwe. Iyo twizera gupfa kwa Kristo, mwani majamu nuko tuba tubatijwe mu rufu rwiwe. Ni kuvuga ngo kubatizwa canke kwizera urufu rwiwe nugushira kwihereza ibintu byose bya kera. Imana n'umuhanga. Yesu aravuze ikintu kimwe kidasanzwe, aravuga ngo mbega hari umuntu yofata vino shasha akayisha mu mukuza ushaje, cyangwa afata impuzu ishaje baketeramo ikiremo gishasha. Aravuga umuntu afashe vino shasha akayisha mu mukuza ushaje, abiburiramo byose, irapasura iyo mikuza. Mwani majambo ntushobora gufata isezerano rya kera ngo rivange n'isezerano rishasha. Ntushobora gufata ivya kera Yesu atarapfa ngo bivangane na bisasa Yesu amaze gupfa akazuka. Ntibikunda. Ivya kera niki byari vyagezwe, bishasha nibiki n'ubuntu bw'Imana. Kare abantu bahinda agashitsi kwegera Imana kuko utera kwawe. Mugabo Yesu yaraje kubera ko byose byarenganye, akika ukwera kwacu. Uyu munsi twegereye Imana, Imana ntibona twebwe, ibona Yesu yegereye. Ivya kera byose birenganye. Ndakunda ijambo behold. Yavuze ngo behold, raba rero, itegereze. Isakera cyakuweho, raba rero umunsi bihari. Hari iki? Vyose vyacitse bishaje. Uyu munsi ufise amahoro atandukanye n'amahoro ya kera. Amahoro ya kera twamanze gushiramo agapression, n'umunezero wa kera wari conditionné. Ariko uyu munsi wicareme gishashe, ibyo byararenganye. Uyu munsi kugira ngira amahoro suko byose bimeze neza, no hagati mu mipfunda afise amahoro. Uyu munsi umunezero wacu uviza rishamwa nama, ntibisaba ko ninda kutamba, ntibisaba ko manza kwishusha kwego manza mudushemure dushuhe hama tunezerwe. Oya, nigiye dushonje, none dushonje tumaze iminsi kutarya, abandi bariko barajya, turanezerewe. Ivya kera byararangiye, uyu munsi byose byacitse bisasa. Haleluya. Kare twanezerwa n'ibintu byiza batubwiye, ariko uyu munsi naba tubwiye bitari byiza naho nyene turanezerwa, kuko tuzi iki kintu yuko umviriza kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Abahamagawe nk'uko yabigabiye, turazi neza ko n'ibibi navyo kuko Yesu yapfuye ntibiriho kugira ngo bitubabaze. Ibi uyu munsi Imana irabikoresha kugira ngo idukomeze, irabikoresha kugira ngo ifoje amakaraktere yacu. Amen. Ya muri kino kibanza Paul avuga ngo narize gukena. Burya umuntu ariga ishuri ry'ubukene. Yes, narize gukena, ariko kandi nzi no kugira umusesekara. Hano aravuga ngo mbiriza Imana se umwami wacu Yesu Kristo ariyo itwirwa mu marushwa yacu, biratwirura mu marushwa yacu kugira ngo natwe tumaze kwirurwa tuze tubone ingene tubirura namwe muri ko muraca mu marushwa.
asavuga ikindi kintu ku murongo wa 6 kidasanzwe avuga ngo amarushwa yacu nabwira ngo mwebwe abaviremo agakiza. Ça c'est fort. Mwene majambo ndababaza kugira ngo Imana ikize undi muntu. Donc hari igihe mbabara umunsi umwe ndabashingiye naye gatoya. Naragwaye ndaremba. Abambonye ico gihe baje kundaba. Bambwiye ati twumvise utagihema. Munyuma mbaza Imana man ibi vyambaye ko nibiki Imana irambwira ngo nashatse kugira ngo usengere uwo musizo mwibagira. Umuntu umumama yitwa Beatrice yari kamererwa kurya warumerewe yari muri Prince Regis. Naguseka imibabaro yiwe ndakumvisha ubugwayi bwiwe kugira ngo usenge gukira kwawe niko kwari gukira kwiwiwe. Imana irambwira ngo ndashoboye ivyo navyo kubikora aho ushobora kukumvisha umubabaro w'uwundi atari kuri akari wewe ubabaye kugira ngo ushobore gutabara uwo muntu ariko arababara. Donc Imana ashobora kubikora iyo bitari kuri wewe biroroshe mugabo iyo bikuje ko urumva ko bitoroshe kandi hageze gusenga urasenga harimo kubwira ati ndamerewe nawe isengera ego frame ntugire ikibazo ndagusengera agaca ryama atanavyibutse canke yavyo akavuga mana nawe ntumuzi ubushobozi iyaba yari kuri wewe wari kugira gutyo. Haleluya. Imana ntinde kubibashira ko kugira ngo mubikore nkuko bikwiriye. Ukumva umuntu agwaye umutwaro kagwaye kandi aremvye muteramire bishoboka mwisonzeshereze. Ubundi munsi Imana irambwira ngo ndashaka ino somene uhebe gufungura. Ndabaza Imana ushaka nsengera iki? Imana irambwira ngo hari abantu ushaka gusengera. Imana imbwira amazina yabo imbwira n'ibyo bari kubaracamo. Ndavuga ngo Imana sinosenga ntisonzeshe. Imana irambwira iyaba nawe byari kuri wewe wari kubyisonzeshereza isonzeshe ku bwawe. Amen. Turi kumwe. Donc ivya kera vyararenganye ariko Musa ibishasha byafashe kibanza. Ubu nibwo bugingo bushasha dufise muri Kristo Yesu. Uburiza ibishasha nuko uyu munsi twamenye ko tutakibayeho ku bwacu ariko tubayeho ku bw'abandi. Icatumye apfira bose kwabwira ngo abariho babeho batacinezereza ariko beho banezereza uba bafiriye akabazukira. Umutima w'ibigihe cyose wa muri kurakubita kuri bari abariko barafa arakeneye ko nawe ubaho ku bwabo. Igihe cyose ico kwa cyose wa muri kurimvira ubuzima bwawe. Iyo abigihe cyose twakwa dufise ino mentalite ndagomba ndabwire ko twogabanije ku rugezo rugaragara kandi runini abariko barapfa bapfira mu vyaha. Amen. Turi kumwe. Ivyakira byose birenganye raba byose abicitse bishasha. Hirya ni Pasika. Urupfu rwiwe it was the end of the old. Ivyakera byose n'urupfu rwavyo. Urupfu rwa Yesu ruhana n'urupfu rw'ivyakera byose ku buzima bwacu. Ukuzuka kwiwe it was the beginning of the new things. Yari intango y'ibintu bishasha ku buzima bwacu. Hallelujah. Ndasoma imirongo 2 mwumvirize kameme urupfu rwiwe ibanga y'urupfu rwa Kristo Yesu nibanga ryo kuzuka kwiwe mu maso h'Imana. Imana nubwo tuvyita urupfu ku Mana ntiyari operation yo gupfa, ku Mana yari operation yo kubiba. Ikumusi nagitahura ubuzima bwanje bwarahindutse. Ico cyamaye kumenya neza ko natwe bwacu gituma birivuga ngo dupfe kuri twebwe nyene. Natwe Yesu avuze ngo umviriza ushatse kunkurikira nagira iki nihebe hama ikore musana we wagira iki ankurikire. Biriya kivuga ikindi kintu cyasana bavuga ngo ushaka kuzigama ubugingo bwiye ubazobutakaza ariko uzoburekura uzobuheba uwo ni wazobuzigama. Asavuga ikindi kintu gidasanzwe aravuga ngo iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe ntigashobora guhunda impeke nyinshi. Mugabe yo kaguye mu ivu kagafa aho gahunda impeke nyinshi. Bivuga ngo ayo majambo yarababwiye ngo ariko bamenyesha ibijanye n'urupfu rwiwe. Donc gupfa kwiwe yari imbuto igiye gutegwa n'Imana hano mu inosi kugira Imana ironke izindi mbuto nyinshi arizo twebwe uyu munsi abana b'Imana. Cyo tumaraba kino kintu Bibiri ivuga ngo kubw'urukundo Imana akunze bari mu isi go gwatumitanga umwana wayo w'ikinege. Yesu atarapfa atarabibwa n'Imana nk'imbuto hano muri inosi yarakira umwana w'ikinege. Mugabo amaze gupfa akazuka Bibiri kihindura ingene imuvuga aca yitwa imfura hagati muri bene se benshi. Uyu munsi bene se ni bande? Ni wewe nanje. Ishikitwa Paul yandika Filipi arababwira ngo uviriza ikibazo si ibintu mwobura mu buzima bwanyu. Ikibazo ibibazo mwocamo ariko ari ikintu kimwe mubwiza kumenya ico mukereye cyose kimenyeshwe Imana. Mu gusenga mu kwinga ifatanyije no gukenguruka maze
maze amahoro arutswa n'ingene yomenywa n'umuntu wese azosibamira imitima yanyu. Ikibazo ukeneye iki? Grand frère arahari. Mbabwira ikindi kintu. Yesu umunsi umwe arababwira ngo ntaco mwari bwasabe. Guhera ubu ntaco mwari bwasabe. Mugabo none ubu icyo cyose muzosaba data mwizina ryanje, apana kubwizina ryanje, mwizina ryanje. Mani majambo nimwavuga ivyo mukeneye ku Mana hamugahereza uvuga ngo mwizina rya Yesu. Donc urahinduye. Donc si Francine agisavye, si Epimaque na Juvenal bagisavye, si Desire nimba gisavye mwizina ni Yesu agisavye. Ataravuga ngo muribuka ari hano minose yavuze ngo Mana ndagushima kuko igihe cyose uzi kunyumva kandi ntaco data ashobora kwima umwana. Abikono ba mbere gica 15 ku murongo 42 ushiko 44 haravuga ngo no kuzuka ko bapfuye ni nkuko habibwa ikibora hazogwa ikitabora. Nge gato ngo no kuzuka ko bapfuye nuko habiki habibwa apana hapfa habibwa. Hari différence nini y'ijambo enterrer na planter. Ikintu ugipranse ugiteye mwani majambo nivyo kizoca mu rufu, mugabo ubwo rufu ruzotuma gihingurwa kugira ngo kigaruke cagwiriye. Iyo bavuze ngo ikintu cabaye enterrer niva mu mwani majambo ivyaco carangiye. Habibwa ikibora hakazuka. Donc iki bibwe sico kizuka. Donc kuzuka mwani majambo mva ko kuzana identité shasha. Ukuzuka kuzana na ubushasha bw'ibintu, the newness. Kera twari gishobora kubora, muga kuko twabambanywe nawe tugapfana nawe bivuga ngo twazuranywe nawe. Kuzuka kwacu ntihazutse cya kintu kibora, havutse kitabora. Mwani majambo iyo bavuze kitabora ni ikintu kiri eternel. Hano muri nose twebwe ntidupfa, birivuga ko dusinzira. Abapfa n'abatari mu mwami. Komeza. Habibwa igikengegwa hazogwa cy'icyubahiro. Kare wari igikengegwa, ngabo uyu munsi birivuze ngo hazutse icicubahiro. Uyu munsi mwani majambo turi abanya fyubahiro, kora ko mu rupfu habibwe ikikengegwa, ariko mu kuzuka hazutse icicubahiro. Umunsi wo bimenye ibyo utangura gukora byose byo utangura kugira icubahiro. Birikomeza kavuga ngo habibwa ikinyantege nke hakazuka ikinyenkomezi. Uyu munsi vuga ngo ndakomeye. Ufite se ukomeye komtere ni Kristo muri wewe, kuko uyu munsi birivuga ngo twe ntitukiriho, ni Kristo muri twebwe. Donc uri muri twebwe yabibwe ari kinyantege nke kubera intege nke z'abari mu isi bose. Igihe yazuka yazutse ari ikinyenkomezi. Haleluya. Kandi birakomeza kavuga ngo habibwa umubiri w'inyama, habibwa umubiri w'inyama, hazogwa umubiri w'imwemu, hakazuka umubiri w'imwemu. Asangwa hariho umubiri w'inyama, hariho kandi n'uw'imwemu. Birivuze ngo habibwe umubiri w'inyama, ariko hacazuka uw'imwemu. Mwene majambo uyu munsi wewe Imana ntikikubona nk'umuntu w'inyama n'umubiri. Uyu munsi wewe uri uw'imwemu. Ikinyama nico cabibwe, mugabo igihe hazuka hazuze ikimwemu. Bisigura ngo ikimwemu kiratandukanye n'icumubiri. Bavuze icumubiri ni kuvuga ngo ni wa muntu yaraganjwe kamere mene, l'homme animal. Ujya yarabibwe muri Kristo Yesu. Ariko uyu munsi uhari c'est l'homme spirituel. Uw'imwemu akunda ivy'imwemu, agwanya umubiri, isi na Satani. Abizi neza ko hano muri nosi ari mu ntambara, kandi abwirizwa kwama igihe cyose ariko amesura imvune ziwe, yiteguye kugaruka k'umwami Yesu. Umubiri ntiyitegura kugaruka kwa Yesu, ariko uw'imwemu arabizi neza ko umwanya wari wose Yesu ashobora kuza kudutora. Igihe cyose abaho umunsi wose nk'uko ari umunsi wa nyuma wo kubaho kwe wiwe. Akorera Imana nk'uko ari umunsi wa nyuma wo gukorera Imana kwe wiwe. Icyakora cyose gikora nk'uko ari umunsi wa nyuma, cyo gituma akorera muri excellence, parce que n'uw'imwemu. Bivuze ngo nimba hari uw'umubiri hari n'uw'imwemu. Abikolosayi igice ca mbere
urasomera uhereye ku murongo wa 18. turavuga ngo niwe mutwe w'umubiri niwo shengero. umviriza hingatana gupresente Yesu gatowe, niwe mutwe w'umubiri ari ryo shengero. Donc Yesu ni umutwe wa le reste, umubiri nawe birivuze ngo ni shengero. Murabe kino kintu, iyo umuntu acitse ukuboko arashobora kubaho, iyo umuntu acitse ukuguru arashobora kubaho, bashaka no gucika amaboko bagacika n'amaguru. Iyo umuntu acitse umutwe arabaho. Okay, cya kabiri, wewe tukumenya kubera umutwe wawe. Nico gituma niyo ugiye kurondera ibyangombwa bafotora umubiri wose. Bafotora iki? Bavuga ngo tumbereze umutwe ngaha, raba ngaha, uzosangaho umutwe. Donc umutwe niyo identité yawe, umutwe ni identité ya le reste. Bafise ifoto y'umutwe, bafise umuntu wese. Nimba birivuze ngo niwe mutwe w'umubiri akaba ari ryo shengero, mwene majambo identité y'umubiri, identité y'ishengero ninde? N'umutwe. Umutwe nawo ninde? Ni Kristo. Urupfu kwiwe no kuzuka kwiwe nivyo byatumye uyu munsi twe nawe tuba umwe. Uyu munsi umutwe ni Kristo, hama umubiri ni wewe. Mugabo babisize hamwe mu yandi majambo Abeburayo 2:11, nuko nta tandukano hagati y'uweza n'abezwa kuko bose bakomotse kuri imwe, kandi cyo gituma atagira isoni ryo kubita bene se, kubera ko fete niwe mutwe w'umubiri ari ryo shengero. Ni murabe rero, ndagomba urabona bavuze kijya kintu murabe toujours ya ponctuation double point, bagomba basigura ivyari bavuze bavuga ngo soma, kandi niwe tanguriro niwe mfura mu kuva mu bapfuye kugira ngo abe agaheta muri vyose. Abantu benshi barasoma no majambo ngani ntibumva ivyari byo, bavuze ngo niwe mfura mu kuva mu bafuye. Ubundi ugiye kuraba neza, Yesu siwe yabaye wa mbere yazutse. Deja wenyine mu gihe ciwiwe ubwiwe yarazuye Lazaro. Bisigura ngo iri jambo ryo bari tari ryo. Bavuze ngo niwe mfura, bavuze imfura ni cambere mu kuva mu bafuye. Elisa yarazuye umuntu, hari n'abandi benshi bigeze kuzuka. None kubera ko bavuze ngo niwe mfura mu kuva mu bafuye, Yesu ashimwe. Haleluya. Ufata hano ari ikintu kimwe shaka kubereka. Yesu mu vyumve neza niwe mfura mu kuvuka azutse mu bafuye. Bivuga ngo uyu munsi ndakubyaye urubura bwanje, umanze urindire gato aho shira basi bawe bose musi birenge vyawe. Yesu yavuze ubwa kabiri n'Imana ari mu bafuye. Mwani majambo niwe yavutse ubwa kabiri ubwa mbere. Uri kuvuka ubwa kabiri kugira ikintu kivuke nuko kitaba gihari. Nimba wari uhari nuko icyambere kirapfa. Cyo birivuga ngo bamakire bose baje gucika abana b'Imana nibo batavyawe, ariko ubundi uhari. Donc kwizera uvuga iyo mwani majambo urafuye, kwizera kuzuka kwiwiye mwani majambo uravutse. Yesu ni imfura mu kuvuka azutse mu bafu. Kubera iki? Kugira ngo ashobore kunengesereza vyose. Vyose bishobora kunengesera muri we, vyose bishobora gutungana muri we. Mugabo sivyo gusa, komeza umvirize. Kuko Imana yahimbawe no kukunengesera kwayo kose kuba muri we, kandi yahimbawe no kumuha kuzuza byose nayo, ari ivyo mw'isi ari ivyo mw'ijuru, izanishije impore amaraso yo ku musaraba wiwe. Mwavyumvise? Ivyo byose yabizanishije amaraso yo ku musaraba wiwe. Murabe kino kintu. Donc umunsi tuko turahimbaza, turiko duhimbaza uw'Imana yapakiyemwo yakuranijemwo ivyo mw'ijuru n'ivyo mw'isi. Uyu munsi nimba ufise Yesu, ufise ivy'ijuru, ufise n'ivy'isi. Mwani majambo ico ukeneye cyose ni keso yo kumenya mbega ukeneye ico mw'ijuru. Hari umuntu adakeneye ivyo mw'isi, par exemple adakeneye impuzu, akeneye urukundo. Urukundo si ugwisi, urukundo n'ugwijuru. Mugabo impuzu sizi ijuru, impuzu n'izisi. Muri we Imana yakoranijemwo vyose, yujuje vyose muri we. Uwo bivuga ngo ibizanije impore z'amaraso y'umusaraba wiwe. Komeza ushikane kuri 21. Namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, mugahindurwa abansi bayo mu mitima yanyu n'ibyo mwakoze bibi, none yabuzurije nayo mu mubiri wiwe w'umuntu kubw'urupfu yapfuye. Birivuze ibintu vya reconciliation. Urasubira habe reconciliation nuko les deux parties zihura.
hama zikavugana, hama zigatora solution. Birivuze parti ya mbere twara abansi b'Imana, hama hariho n'Imana. Bibiliya yita Yesu umuhuza, niwe mu mediateur. Ico yakoze ni giki? Mu mubiri wiwe yadukoranije hamwe n'Imana. Ingoro y'amakoraniro yo kuduhuza n'Imana ni umubiri wiwe. Muri we niyo twari turi. Imana yari ku musaraba nayo iramanuka mu mubiri wiwe. Les deux parties zirahura. Inyuma yaho haraba ibiganiro. Yesu batumviriza, ndumva ko mudashobora guhuza. Urabizi iyo bagira ku reconciliation umwe araheba, uyundi agaheba, hama bagahurira hagati. Imana iyo shobora guheba ivyaha, gutubana none ivyo rishobora kubiheba, munavyumva ko bidashoboka. Nayo kandi ishobora kureka imbabazi zayo n'ukugoroka kwayo. Icabaye ni giki? Yesu batumviriza, wewe ndumva ico upfa n'aba bantu ni ivyaha vyabo, na kamere k'icaha kari muri we. Natwe nzi bati nawe nuko ntimushobora kugoroka n'umubiri mufise. Alors solution ngiyi, Mana jewe ngoma nshike aba cyo barivuga ngo umwe atigeze kumenya icaha, Imana muhindu ushaka ubwacu, hanyuma umhane mu gisingo cyabo. Mana uzocuba amahoro. Imana ati n'umudi jewe negeje ndagorotse nkene guhari icaha. Atoki ico iki kibazo jewe ngoma nshike icaha kubera abanyamusaga, hanyuma umhane ukweze justice yawe. Mugabo ni wamara kumhana, eske abo marasta mu amahoro muraza kugwana mu nda, maza bucika bakuza sino none kizozo zo bankene zo banagikoze nta kibazo kizo gihari. Okay, ibintu bibe gutya, jewe ndagiye gufata kibanza cyaho. Ntusubire kubona aba uko niko twanyegezwe muri we. Imana ati nanjye ndapika urubanza rwanjye, ikiraduhana. Mugabo mu kuduhana yahanye Yesu mu gishingo cyacu. Nicyo cyo birivuga ngo nuko ni sacu nimba yishize ko ni yacu y'abantu yikoreye yamatwamivye tuwakubiswe n'Imana yicurikishwa n'akabonge. Yamara yacubiswe ivyacu bisubira zaje w'ivyacu bigabita igihano kiturongeza bo sabaye kuri we. Matayo 8:17 yamara yikore mu mubiri wiwe ubumuga bwacu bwose. Imana iramuhana mu rufu. Inyuma yaho yaratewe arazuka, azuka ari mushashe. Uyu munsi rero bivuga ikintu kimwe ndarangije, shivuga ngo nuko rero dufitaniye amahoro n'Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi mpuye n'Imana turagwana mu nda, ntacyo tugipfa, icyo twapfa cyararangiye muri Kristo Yesu. Amen. Ya muri cyo kibaza. Alors hari ikintu kidasanzwe, ugupfa kwe n'ukuzuka kwe inusiguro. Gupfa yabaye pema, ikiguzi. Birivuga ngo mwaguzwa amaraso y'igiciro. Mugabo kandi kuzuka kwiwe nayo birivuga ngo Yesu kugira ngo twebwe tugire iki dutsindanishirizwe. Gutsindanishirizwa ni ijambo ryitwa justification. Nivuga ngo bari majambo kuzuka kwiwe ni facture y'ikiguzi yarishe ku buzima bwawe nanje. Uyu munsi mpuye n'Imana ndayeka facture yuko Yesu yandihiye. Satani twahura nkamubwira ntunyihende ko jewe sincigaba, naraguzwa amaraso y'igiciro kinene. Ndayimenyeshwa n'iki ngiyi facture yararishe. Uyu munsi sisigaba, uyu munsi jewe ndiho niwe muri jewe. Akabwira ati abameze batyo nta bushobozi nabafise ko. Amen. Ya muri kiro kibanza. Donc iki nico Pasika isigura.